Let me see your hands up. Let me see your hands up. Let me see your hands up. This is explosive. Ni hahandi umuriro uba wamaze kwaka. Kamera za Buja TV ziraberewe cyane. Nice Sky umuriro watse muri explosive today. cyane. Nibaze ko bakunze wa explosive muri rusange amaze kubibona yuko atuka turi no ku mwanya. Akayashuje katanguye kuba. Ibintu ni komsa. Numvane ko bakunze ba explosive aho bari bahaguruke. Yes. Twinjirane muri no vibe. Tunezeranwe n'abantu baririmbyi bacu turyoherwane. Na cyane ko mubizikora abantu banyu mwaba dutumye misi yose ko mushaka kubona ko mushaka kuzokibonera amaso ku yandi ngaba bamaze kuhashika kurundi ruhande studio nkuko natanguye ndabivuga irasharije cyane n'abantu basharije n'abantu baberewe fasha kubakira Nice Sky reka ntangure mbwira Satbi ati ishapira kubereye ipanze neza urishwa papa bimeze neza bro antuka bimeze neza cyane anatia kwanza vizuri juu sinabibona neza yes twakira abashitsi bacu twakira abaririmbyi b'u Burundi abaririmbyi bacu mu kiganiro ca explosive turakwakiriye cyane Satbi murakoze cyane mukaba mubona ko ntari jenyene yes ijambo rya maritangura gufata mukuru misi yose Satbi dufashe uramutse abakunzi ba explosive imbere yuko twakira batoyi bawe ndabaramugije cyane abakunzi ba explosive na Buja na BTV yes twaje tuje kubatamwo cyane gose ibintu biraryoshe kurundi ruhande hari YM Muzik ndahera hirya hariya Yego mjene mambo vipi fresh sana urameze neza and everything bless ako kaluki ni sawa mkichi ako kaluki karagutora sana mta merci yes kaze cyane turamuramutsa abakunzi ba explosive twinjira mu kiganiro nyezi ego murakoze amandara mukije abakunzi ba explosive ndababwira yuko bigiye kwaka ibintu bigiye gushaka ibintu bimeze neza cyane yes mtama karibu sana merci sana ibintu bimeze bien sana bimeze good yes ni explosive ibintu birameze neza nkuko abantu bariko baravyivugira YM Muzik turaza kuvyita gusura kubakira canke bamaze kuba basangwa muri explosive turabasangwa kabisa mbabarira iyo umuntu aje muri explosive kabiri haba habaye muhira abayisanze karibu barisanze anytime anyway ni TV abarundi kini kiganiro cingabirano z'igihugu ntitworeka kuvuga ko ari muhiri wabo umwanya wose bakenereye baraza kugira ngo bashobore kuyaga n'abakunzi babo twakoranije cyangwa cy'abarundi ngo nta rukano nta cupa ribura ijambo natwe dukoranije ngaha n'indirimbo komsa abarundi bariko bararyoherwa cyane iri no mu ndirimbo zitatu za mbere zagaragaye ko abarundi bakunda cyane muri kano kanya muri explosive niyo dukoranije hano kugira ngo dushobore kuyica hirya no hino aba ni abatumye baho nibo bayivyaye nimba indirimbo ari umwana umuvyeyi wabo abavyeyi babo baraba turi kumwe hano hantu so turaza kwinjira mu madetail y'ibintu vyinshi tuza kubabaza kugira ngo ino ndirimbo mubandanye mutahwirwa n'ibintu vyinshi bigize ariko kandi ndabibutsa ko kino kiganiro atari cacu ni kiganiro c'abarundi bose turaza kubaha akanya kugira ngo namwe mushobore kwibariza vya bibazo vyama ku mutima wanyu ibintu bibandanye bigenda neza na cyane gose ahantu Cubaba yes indirimbo ni komsa indirimbo novuga ati irikiravugisha abarundi benshi kirahagurutsa abakunzi b'umuziki benshi novuga ati nka twese muri kanyo kanya ndaza abantu bariko barayivibinga bariko barayumviriza canke bajeje kuyumvirizanya natwe kuri mu kiganiro ca explosive nibaza yuko bashushe cyane ibintu bimeze neza cyane ndifuza kubaza aka kabazo ku YM Muzik na cyane niciyumviro cyaje gute cyo kwiyumvira gukorana na Satbi murakoze ama iciyumviro nibaza yuko byavuye muri twebwe nkuko bisanzwe twebwe ni YM Muzik ariko turi muri Alan Code Entertainment turi muri Alan Code Entertainment rero nubwo yuko ni nka family rero mu gihe dushaka canke twifuza gukora ikintu turavugana as family hama tukaraba ukuntu bizogenda twebwe novuga yuko Sat ni nk'umuntu like sinzi ukuntu nabivuga citegererezo bavyita bon ni ibintu birefu cyane urabuze n'amajambo ukoresha ariko novuga yuko nta muntu mu muziki w'u Burundi atoba afise indoto yo gukorana nawe nta muntu n'umwe atoba yuko
boririmbana bipfa kwanka so twebwe twararonse iyo chance rero navuga yuko it's a blessing kabisa kuri twe tukiraho nyene vyari bimeze gute mudutera inkuru gatoyi je mutubwira ingene vyari bimeze gukorana na Satbi gukorana na Satbi byari ibintu ubwa mbere nababwiye yuko ni nk'imigisha kuri twebwe ni biri mu byo twahoze twipfuza ariko urabona byarashitse hama twaravuganye turakora hamasat navuga yuko ahanini yashatse kuduza impano aravuga ati reka nshigikiriza impano nico gikuru navuga yahereye ko n'umutima mwiza wiwe umutima w'urukundo yavuze ati reka apeti ndaba blessing hama dukorane ikintu hama ukuntu baravuganye nabwiye ko turi muri Alan Cool Entertainment manager wacu cyane cyane yuko hanze bivugwa yuko Satbi ari we muntu wa mbere yikomeza kugusaba kanoti yazi yuko ari igikorwa agiye gukora azimvye cyane muyandi majambo yikomeza byatari mwe byaraboroheye kumuronka bone navuga ko harabaye ibiganiro ariko ahanini harimo kuvuga ati reka nduze reka pushing aba bapeti so rero baravuganye na manager baravugana hama araduha umwanya aravuga ati tugende kabisa muri studio session yari imeze neza hari vibes z'ibisazi nubwo yuko indirimbo itanguye kuryoha tukiri muri ntuzenya tukiri muhira kwa Sati aratwakira neza nyene turachilinga fresh turarayo kabisa turakora ikindi kabisa tunamushimira umukozi Sati n'umukozi ni uko yuko twara recordings indirimbo nyinshi cyane agoma avuga ati oya dushaka ikintu kizima kabisa ibintu bikwiye dushaka ikintu gikaze rero ni kwiye kabisa yitwa itonetse nuvuga yuko ibintu byari bimeze neza kabisa Satbi uri abari muri ico bitanu generation nabarinzi baje inyuma yanyu muriko muragerageza kubafasha iyo muriko muragerageza kubafasha mubabona gute mubaha icahe kibanza iyo bakubajije new generation muri rusangi woisigura gute muri kano kanya abarinzi bagize ino new generation ubavuga kwiki ubabona gute ubabona iterambere ry'umuziki wabo rimeze gute muri rusangi iyo mu kintu cyose ubushasha umuntu mushasha mu kazi swati nga kuri BJF mushasha abafise ibyinshi byo kwiga kandi abona igicapo cy'ikintu ariko inzira nizo ahanini umuntu abakwiye kumwereka kandi usanga niho kenshi tusanga abaririmbyi basha baza bakagira trouble bagasubira inyuma ni kuri abataba bari bataraba baramenyera neza cyangwa baronka abakuru babo bafasha kubereka inzira rero new generation ngenda yita nka future ya music y'u Burundi muri rusange ni nabo bawufise muri iki gihe so mico bisaba ko tubashigikira gusa uvuze new generation no munsi wumva umuziki w'u Burundi muri rusange umuziki w'u Burundi muri rusange muriko murafashanya kugira ngo mubake dushitse kuri wewe iyo umuntu agukurikirana muri explosive turagukurikirana cyane n'abarundi benshi baragukurikirana cyane urakunze gusurinya akantu k'umuziki w'u Burundi kushaka kuba international of course avuga ati twarakoze ariko now let's do something kugira ngo umuziki wacu ushobore gushika kure gusumba aho washitse Eske bino bintu mubona new generation iki kintu cyitwa new generation cyangwa runo rungano rushasha rufise ugwahi ruhara kugira ngo no muziki dushobore kubushikana ahantu twifuza ko woshika tuvuga ngo ari international aba bazogira kure cyane aho tutashize kubera ko aho tugeza aho tuzogeza ko ntiturahagarika turacyariho ngo tubabayera abapare tuva aho tuzogeza nabo bazokomereza hano kuvuga yuko bazoronka opportunity nyinshi gusonga music yabo zo expandinga very far kurusha twega ko desha bazogendera ku nzira twabaciriye kandi ntago ari imbigo inzira nziza twamurakora inzira nziza cyane cyane ni tukiri kuri Satbi nyene nizihe avantage nizihe novuga ati ni nk'akaye kamaro wabonye canke ubona mu gukorana n'abaririmbyi bagitangura kuduga simfa gukorana n'umuririmbyi wari we wese
ubaza kuba ufise talent ku buryo naho woza kuri price ya collab udafise talent naho woza ni miliyoni 10-30 ntituzakira kuko dushaka kuzana abaririmbyi bashobora guhangana n'abandi abaririmbyi bo hanze. Yes. Mu myaka iheze ibiri iheze umuziki wo Burundi waravogerewe cyane. Abantu benshi barateye induru ngo umupole uzana abaririmbyi bavuye hanze. Yes. Uzana iki baduteye iki ariko je mvuga nti ntivyari bikwiye ko bimera uko ahubwo no kuraba inzira abo baciye mu kugira ngo badushikire baze. Yes. Tugize analyse muri press conference nagize muri Kiriri Garden. Yes. Ngoma ngire album launching ya album yanje iheze herutse. Ndavuga nti twebwe ntidukeneye kugwanya abantu ngo baza dukeneye guca aho baci turasuzuma neza dusanga ni quality ni quality ya music yabo imeze gute sino kuririmba ngaha nta numwe dusumje twagiye turanyanyura ama quality dushira ingufu mu ma studio dufise mu ba directors mu ma studio urabona nko nyinyanyuze mushasha ariko arakora ibintu bikomeye yitwa Street Beats muri Empire Avenue arakora ivyigwa afise sample shasha dufise quality dushaka guhangana n'abatanzania Joel nawe urabona ko hagaze neza afise quality dushaka guhangana naho hakurya akanyaru tuvwa tubaravuga duti aha tugomba gushira ingufu mu bumenyi no muri kuduza quality ngibi biriko biraba ubu rero twaronse quality reka tuzana abana bato babasha kugira ngo babashe kurera umusyo bagwanire. Yes. Muri YM Muzik kurundi ruhande ngaha brotherman gukorana na Sat muri kumwe muri studio muri kumwe ubwo rugendo rwose mwagiranye ikintu nyamukuru hajya ahantu munguka ni experience y'abantu bakuru kungene bakora umuziki kungene ivyimviro bafise nico kintu nyamukuru nibaze yuko ururungano rushasha mukura kuri bantu bakuru banyu bimwe mu bintu nka bitatu uvuga ati bino bintu naramugenzuye Sabi swati yarabivuze swati nabibonye ariko arabibaho mugabo n'ivyo bintu namwigiye ko nibaza yuko bizomfasha gushika kure muri carrière yanje byo bari vya bon icambere nibaza bari bakivuze gukora cyane muri studio hard working. Yes. Mugenza nje yari yakivuze no kuvuga Sabi twarakoze indirimbo zishika kuri 2 namba 3 mugashiramo amajwi mese tugashira indirimbo igahera chorus Jos akavuga ati no akayumviriza akayifeeling avuga ati turi down shimikindi dutangura indi shasha man ivyo bintu je nibazana abantu bake babikora indirimbo iheze twatanguye 20h twashikanye mu gatondo si bimata ariko muri uwo mwanya ngo babasubizamwe mwiyumva gute yageze igihe mu ruha mugavuga ati oya nta shavu vyadutera kubera twavuga ati natwebwe ubwacu dushaka kizima. Yes. Ikintu kizima turavuga ati bon ko iyi yanse nkayumva bon tika twumvize iyo twiya dukore turaza kugira comparaison twumvirize indirimbo yoshobora abantu boshobora kumva hama zose twarazikoze Sad baravuga ati iyi muyumva gute twiyageje kuyumviriza turasanga rusha izo twakoze ziri nyuma zose icambere no gukora ikindi no kwitaho umuntu utaravye ngo ni mutoya iki kumbure natwe turi mu nzira turiko turakura inyuma yacu hazobari y'abandi no kuvuga bazokenera ubufasha bwacu no kuvuga Sabi twe ukuntu yatwakiye jewe nkiva no muyana avuga ati umuje aratumara ndakiye aratwica ati ngaho ukoshona na mugenza nje naye yamubwiye ati ukoshona ngaha gusa twarashitse aratwakira bien ama idea akadoa ama idea tigira ukuye ukakigira ugasanga ikintu kiri kimeze neza cyane. Ya Jenny baza kari ivyo nabana kuye kuko ivyo ni bintu mwamuboneye ko atavuze kundi ruhande hari ya brother wacu kuva muri YM Muzik ikintu Sabi yo bayarababwiye bijya mu muri kumwe nk'aba petit frère haba muri audio haba mushitse muri video kabahamagara kababwiye ati kama kikintu kujya kwa equipe abantu bagomba bagwane kocha canke mu capitaine ababwira ati tugira uku tuze kubigira uku akantu yoba yarababwiye hanyuma muca
karakugurura amaso cyane ko bari nk'akahe kakandi uvuga ati ahantu yaranyemeje kabisa je novuga yuko ibintu amaze kutubwira ni vyinshi kubera tumaze guhurira mu tuntu twinshi dutandukanye kuva muri studio session turakora clip turaja muri turakora ama challenge hose ni kenshi dufata umwanya wo kuyaga so novuga yuko yaraduhaye twarumvise histoire yiwe kwanza bwa mbere akatubwira ati rero jewe byari bimeze uku ama ubu naho ibintu bimeze uko je novuga yuko ni navyiza cyane birafasha iyo ni nako kamaro ko kuja urakorana n'abantu batandukanye cyane nk'aba ba legend baba baradutanguriye mu bisanzwe baba bazi inzira nyinshi baba bazi ibintu byinshi baba baraciyemo rero novuga yuko yaragerageje kuduhanura aramaze kubitubwira kenshi none umunsi muri Buja FM yatubwiye ati mwebwe nka team muzogerageza ikintu abantu benshi bapfa muzogerageza muzopfa umukobwa cyangwa n'ibiri abagabo byo badapfuye ifaranga kuko ibyo birasambura indoto zanyu tiri muzopfa umukobwa cyangwa amahera babarira ariko abagabo byo badapfuye ifaranga bapfa umugore hama yaratweretse rero n'izindi nzira z'ukuntu twokwibandanya twikomeza muri uyu muziki twokora strategy nyinshi navuga yuko ni ibintu byinshi kabisa yatwigishije nibihe bintu Sadbi wabonye bidasanzwe kuri runo gwaruka igihe mwariko murakorana utarusanzwe umenyereye kubona ku bandi? Yes, of course, kuko ndibuka neza igihe twaje muri studio bafashe microphone yaririmba rimwe studio zaraje ubusinga bya bindi bya kera abashanci wa Miss bagira ngo babandanye guhera kuri muri 2016 haza studio digital muziki warahindutse ushaka gufata kanunga kajambo kamuka kuunganisha nakandi kugira ngo vesi here byagufata nk'umunsi wose. Yes, ariko ubu aba basore ko nababonye baje bagwakopa urumva ageze mamiya ma amrada aho nyine aragaheza nta segonde barekodi ndetse nacivuga nti ababazi ivyo barimo kandi bazoshika ko wow yanje kintu cyantangaje cyane ubwitonzi n'ubukerebusi ni nayo keys. Discipline is the key ikintu cyose cyose iterambere ryacyo cyose rya kiremwa muntu sino ibindi courage barazifise ibindi barabifise bamaze kugira ngaba turirimbana baba bafise intambwe bageze ko reka bayikurikize bayi. Yes, Sadbi turiko turarangiza umwaka muri ndibaza yuko muri no mwaka wakoze ibikorwa byinshi waragize n'amavoyage atari make. Uno mwaka kubgawe wosigura gute wakubereye umwaka wagute muri rusange? Bo no mwaka nasubiye mu muziki kuko guhera muri 2012 gushika muri 2014 2022 gushika 2024 inyuma ya collab ya Hug Me na chance ubika ibintu byo investir mu muziki yaba amafaranga yaba energy yaba good music naciye ngomeza ndirimba za imodokari ishari zishikira bajya ba peoples bo mu bo mu cyiciro cyo hasi z'ubuzima. Ariko uno mwaka nagarutse kandi narababwiye ati ngenda ndahaje sigira ngo murambona sino ndanivuga amazina murabibona turabibona ariko dukeneye musanzo iki kiganiro haba kuri batoyi bawe. Jewe ndizera yuko umuririmbyi ku mwaka hari ama experience agenda aragira. Bano bagize ama experience menshi biciye kuri wewe ariko nawe hari ama experience menshi wagize biciye muri carrière n'ingendo nyinshi wagiye uragira n'uwo muziki nyene mushasha wahinduye niza experience uyu mwaka nyamukuru. Experience bo byemaze gukora ibintu byinshi isoko nshaka sindarishika ko siko mpuzamakungu siko wabonye je vais bien indirimbo mpuzamakungu cyane kiye kuri abafagiola cyuma si wa musatbi mu local I think so no mwaka nanabese ko bishoboka satubashaka kuri mama piano nari narahiye ko ntuziririmba kuri mwaka niki cyagukonvince wari wararahiye kutuziririmba. Urabona umuziki uraza ibihuhusi bikaza ujanye navyo utabanje gusuzuma ukagenda na style ije urashaka guhitana igiye ukajana nayo ariko amapiano yaranse kuva ku bintu ahubwo mbona bongereje yindi kategori muri Grammy ya amapiano. Ni aho ndi mubiki bisubiye ntegeza kwisubirako cyandisubirako
ndahuganiye kansibe kandi nkora amapiano yes turabikora muri uwo mwanya nyene ubikoze birakubita biranafatisha hiti gusa umva maka ni gwawe sabi maka ni gwawe team the club bamutwanje yes ni YM Muzik duwacu na YM Muzik duheruka collab muri kumwe na Alvin Smith muragarutse kandi mu yindi collab muri kumwe na Zatumye niriye tandukaniro mwabonye kuri Alvin Smith na Zatumye bon itandukaniro novuga riri hagati ya Alvin Smith na Zatumye mu bisanzwe nibaza yuko mu kazi novuga yuko umuririmbyi wese abafise ukuntu aririmba abafise ukuntu bivanye kandi na style mugomba muririmbemo abafise ukuntu aza kuyitwaramwo urabona umufana na nuzenye na komsa ntabwo bifise nuzenye imwe rero bon arashobora gusanga umuririmbyi umwe abakaze muri iyi style ngaha muri studio canke ubundi nawe ugasanga abagize uko muri studio canke amayide ugasanga hari umuntu amayide menshi aza muri iyi style so niyo mpamvu tugerageza gukora bivanye n'ivyo tuba turafira kugira ngo dutane ikintu kizima so bose yuko nabaririmbyi kandi ariko ugiye kuraba turafise as a legend turafise Zatumye nibaza yuko na Alvin ugiye ukamubaza aravuga ati Sabi ni mukuru wanje ni mukuru wanje ndamubaha ariko ego bose naba musicien ariko novuga yuko namwe hariho akarusho mu bisanzwe n'ibiharuro nabonye vyarongerekanye ego kubera bon ni mukuru we kandi mukuru wawe iminsi yose yamakuruta ica kubwira acumviriza canke impanuro yiwe ukayumva so novuga yuko ico twavuze kuri Alvin ko yarameze nubu ico twavuze ngaha sinzi yuko mwoba mucibuka twavuze yuko Zatumye ari humble yaratwumviriza tugakorana neza nyene kandi numukozi yaravuga ati kabisa du fighting dukora ikintu kizima hama kandi Alvin nawe nyene kumufana nawe kwaruko ariko navuze ati bitandukaniye mu manu zenya indirimbo si zimwe ntabwo ari ico kimwe rero hari itandukaniro nubwo umuntu atobanza kuvuga ngo bimeze uko na cane nk'umugwi wa YM Muzik mwaje neza cane ku ma collab agiye atandukanye na cyane iyo mukoze collab indirimbo vraiment muri aba hitmaker muriko murakora collab muri aba hitmaker nta na rimwe mukora collab n'umuntu ngo ije hasi canke indirimbo ntikundwe na cane ntabwo bamuhora mugira canke ngo mwiyumvire yuko rimwe nimwakora igikorwa canyu bizohava bidakunda yuko bigenda kujya mwamenyereye gukora muri kumwe n'abandi ubajije ikibazo ciza ama generaza yuko ava yuko dutangura kugira amakolabo twatanguye kwanza turirimba twenyene kandi ikindi iyo uzicurondera nibaza yuko ushiramo inguvu mu mpande zose pana kuvuga ngo ukoze kolabo gusa niho uririmba neza ahubwo ijya kolabo iza gufasha ujya muntu nawe abantu biwe like umenyekane kuruta abagupushinze abariko novuga yuko ni kintu mwe ko muragira unity nyene so rero mukoze muri babiri naho mushobora naho nyene gukora neza nkuko tugiye kubikora ariko rero nta wovuga yuko ngo twahava ngo tuzohora dukora indirimbo ziryohe canke iki ngo kubera amakolab nibaza yuko ngaho nitwoba tumerita uburirimbyi by'ukuri kuko muririmbyi aguma akora ibintu vyiza peu importe naho ari umwe canke collab ndamwunganire ndetse n'abandi abaririmbyi bavyumve music ni ikintu gisaba technique cyane gose urabona piano na manote ufata uhushije na kamwe noti ibiguye down no kuvuga ko don't be afraid bro ntihage umuntu azoza kugira ngo waso indirimbo itari nziza canke wasoye ko canke byiza buri munsi ivyo wewe don't care about it music ni technique music udahari ngo tuhushe ntago ubuhari ahubwo Zatumye kuko usanzwe ukora ama hits novuga ati nk'uyu mwaka wo ngo kwibaba ijeje kubivuga ama hits gusa
wari kutwibira akabanga canke ukabibira akabanga ko gukora hits maze kugira flop bro maze kugira flop nyinshi Sadbi nashizemo esprit amahera iki ngira ngo ni hit kuko ni flop ya yindi navyuse mu gatondo niririmbira taturama namabu ikaba hit itaruzi nta formule ahubwo wewe don tanga ikiri muri wewe gusa kandi utanga ukore cyane Yeah, yes izi ni impanuro za mukuru wa YM Muzik twaberetse nimero bamaze kwishira ko ngaho imbere yanyu muraza gutangura kutwandikira message kuri WhatsApp nimba ari ubutumwa nimba ari ikibazo mushaka ko tubabariza abantu baririmbyi bacu turi kumwe hano muri kino kiganiro turahari mushatse munabiyagishirize pourquoi pas mu telefone mubabwira aho muherereye mubabwira ibibazo mushaka kubabaza na cyane cyane ibaza Baba yuko uno munsi abakunzi ba explosive mu minsi heze igihe komsa yasohoka twarayishize ko turiko turayibereka tubabwira ati nimutore za ndirimbo zitatu mukunda dushirako burindwi abakunzi ba explosive bagumye bagaruka bavuga ngo ya ndirimbo ya Zatumye nibaza yuko uno munsi baza gutandukanya YM Muzik hamwe na Zatumye kuko niyaza yuko ari naco kibazo gukora hit n'umu superstar umuntu akunda guhura naco umufana wanje uramushikira faster indirimbo ibaye nziza hoho iwari ibindi bintu nukuvuga yuko uyo mufana wanje niko kamaro ka collabo kwa bazi Zatumye we yabazi Zatumye we nubwo yobona ubundi ari gihe abyirangagiza avuga ati Zatumye wanje ariko muri ico gihe avuga ati Zatumye naba acagenda akabarondera niyo collaboration abarundi benshi bagumye bavuga ngo indirimbo komsa ya Zatumye twaguma twasubiramo ati ino ndirimbo ni ya YM Muzik birakwereka ko indirimbo yagiye kabisa yashitse mu bafana banje sogwana ariko baradukurikirana indirimbo ni YM Muzik no kuvuga umusore n'undi musore ari hariya no bagize umugabo wa YM Muzik Zatumye hagati yabo yaje nk'umuntu aje kubashigikira kujya ku muntu wowe uri ko rubakinzo akaguterera kugira inzu yawe bandanye igenda neza yes ni ikintu ciza cyane yakoze kugira ngo zino ngabirano shasha nibaza yuko muri kano kanya turiko turavuga iterambere ry'umuziki w'u Burundi ndahagarara ku bintu nk'ibi vyaho bakuru bafata ukuboko bato bakabaduza bakabashikana ahantu bakababwira ati nimugende sindabahaye ifi ahubwo ndabigisha ukuntu bayiroba ndakujanye ku kiyaga naha nagushikanya umuziki ndaguhaye hit song ndaguhaye izina genda wigwanire wigukungene uzoshobora kubandanya ubana na kano karere wisanze muri YM Muzik na cyane nagumye ashaka ko tugaruka kuri Zatumye kubera nibaza yuko ari wafise experience nini yayo ushobora kuba partage n'abandi bana benshi ariko baradukurikirana bifuza kuzotangura umuziki ejo Zatumye Buja Flavor umuziki yitwa Buja Flavor ku bwawe wovuga gute utandukaniye hehe n'iyindi miziki umuntu aje muri Buja Flavor abwirizwa kwitwara gute kugira ngo ashobore kugira aho yishikanye nivyo ibintu nyamukuru umuntu aje muri Buja Flavor ategerezwa kugira ko nimba ashaka gushika kure canke nibindi ashobora ategerezwa kwirinda kugira ntashobore kudashika kure yes of course Burundi ni igihugu cyaciye mu ntambara and most of people's rebels minds rebels mind nashinye bivuga mu cyongereza mu kirundi ngira ni so no kuvuga iyo ushatse gutera imbere akenshi mu Burundi aragukwega ha kuguha courage yes tu vois so rero hari ibintu ugomba kwirinda kubera ari mu Burundi hari ibintu udakora ari kizira mu Burundi wewe ni waza muri game ukavyimba baragushira hasi sisi kurayona bari bivyi benshi rero ikintu cyo tumukomeza cyane be humble guca bugufi bana niyo secret y'ibintu byose kuko ubushaka ikintu kiri munsi y'igitanda buri munsi ni ngombwa yuname agasuzuguro je kambereye keys kuko abantu basuzugura ndafise abastar benshi biga ama university cyaco gihe cya 2010 babonaga koko ariko university na music ni ibintu bibiri bitandukanye cyane bo barakomeje ndakomeza nditanga mu kintu canje narasuzugurwa naragaye kubishoboka kose ariko narabimira nkabimira kugira ngo ejo nzobe ubundi si wanka gasuzuguro ukakanka cyane
umuntu azogukorera kugira ngo agupime aguhe ikintu ushaka uzokibura. Tu vois mon frère? Alors gukomeza kuguma mu muziki, kuguma imyaka myinshi, kugumaho nukwemera amakuru yose uhabwa, yaba n'umu adversaire, uhabwa amakuru n'umuntu utazi, uhabwa amakuru n'ubukuzi, ahubwo umugani wa Fernando babandi bashaka ko utera imbere ko batuza bakuzibirire tusa. ubwa mbere bavuze guca bugufi yuko umuntu adaciye bugufi ahantu ashobora kwemera agasuzuguro, akagaye, ingumu, imigeri byose, ariko ushaka ufise icyo ushaka. Kuba umusuma genda byita kuba umusuma bro, ndakwibira cyane. Sadbi warubatse kariyeri yawe, sigaye ndikunda kuraba ndakwita umuvisionnaire, ndavye ibintu wubatse muri kahise. Bamwe mu bana wiyegereje muri Team Satura, ubaha ivyiyumviro, ubaha ivyo bintu bitwa imfunguruzo. No musi bari imbere muri Buja Flavor, ari naco kintu je mpora mpaguruka nkavuga ati Sadbi mumurabe neza kuko yaravyaye, ni hakujya ko umuvyeyi yashyibyigishije abana baratera imbere, nubwo ico gihe yoba akuze abafise abantu bamushigikira kuko yarabareze nawe yarabafashije. Muri kano kanya bijya bintu uku kuntu industry yubatse, je novuga ko ifisemo uruhara runini, kuko haba turavye mu bajournaliste, turavye mu bantu benshi bafite impact nini muri Buja Flavor, baraciye mu biganza vyawe, urabigisha cyangwa urabafasha kimwe cyane kiriya. Ibi bintu kiriya gihe mu ntango kibitangura, wari ubizi ko bizoshika ahantu bajya abana bazovamo ikintu canke vyarabaye nyene bivanye n'ukundo bakunze game bisanga bari hajya ahantu bari? Ndiko ndavuga bajya abana bagirarira kuva mu ntango no musi bavuye mu kintu gikomeye. Yes, Team Satura yamiri team y'abana bironderera, bapambana n'ubuzima bwabo. Sisiko murabona ndi promoter ari ahantu ari foto afise ariko arakora amatara yawe je nta na infront agwa papa gende pambana. Urumva nashaka kuvuga ko 50 à 60% y'abana bari ku mbuga swatuma TV online swat n'ahandi n'abana bavuye muri Team Satura. Uti why? Gukora ikintu nukuba akamaro nukubaka societe, icyo kintu kikaza kikagira akamaro societe. Nibaza yuko Team Satura yagiye kuguruka munsi nava Kigali, ngenda nzamuhira tugira kuri King Star ni Star Hotel, tugira press conference. Icyo gihe namaze kubona ko bakuze, ko bagwana cyane, wanashima bagenda n'ibitambara, ko bakoresha ingufu nyinshi kuri jeje nyene. Ndavuga nti ndazi neza ko vuba no mu myaka iza uzogira tonton wawe, uzogira mutoyi wawe ari mu muziki, uzomenya ingene mu managinga bose. Narabigishije kwandika inkuru, ingene bandika inkuru kuri Facebook zose ni wabibigishije? Yes, of course. Ingene bakora inkuru, subject, tout ça. Barakomeza babikorera nje, batangura no kubikorera abandi. Yes, nari nzi ko bazobikorera abandi, ariko naravuga tu mbona vision aba bana ni benshi. Music industry yacu icyo gihe na Facebook yakoreshwa cyane, nta boom play. Narabahanye nsora indirimbo yitwa Nyampinga, ndesora kuri boom play. Nzo ko wari uri umuririmbyi wa mbere icyo gihe mu Burundi. Yes, barayirondera YouTube, barasohoka gihe bafana abanyarwanda babasazi kabisa. No munsi platforms zigenda uko. Et franchement baratanze ubumenyi no ku bandi. No munsi imbuga ni hap, abaririmbyi bose. No munsi Big Farias jenda na posta n'abana banje tugaposta sana, kavuga ati muri yereza ku mitanda Facebook just posta. By the way, today ndabona Big Fizzo ari akoresha imbuga sana. Ubunyi kabisa. Nukuvuga ati I'm so proud kuba nyigisho zashikiriye benshi bakuru bacu n'abatanya bacu. Yaga bisigura yuko imbuga muri kano kanya je ndemeza yuko uri mu baririmbyi bagize uruhara runini kugira ngo imbuga zigire ikibanza kinini. Bano bana bakiri bato bariko barinjira mu muziki, bakwiye kubgawe guha ikibanza cahe izi mbuga ngurukana bumenyi. Urabona neza yuko bashikiye ahantu utari ku mbuga utagenda imbere. Biri ngombwa kandi umwana wese aza agenda ku mbuga, akorera promotion ku mbuga. Promotion bajya abana babubasa amapage yabo bafise 100k
100,000K yes basimbizi bande bose baronka ubugari urumva twarakoze empire nous avons bâti industrie ikomeye kandi isaba gusa ko tuba smart na cyane cyane satbi bimeze gute wiyumva gute iyo ubonye umuntu yaguciye mu maboko canke umuntu mwagirageje kugwana muri hamwe yaracitse intege canke yaradebukiye you know what gucika intege canke kudebukirwa icyo si ikibazo ari igihe umuntu ahuri n'ingorane mu buzima utazi izaharizo utazi icyabitumye kubo tuzi turabegera tuti habaye kubo tutazi turashaka kubitumenyesha cyangwa tukamenya ikibazo bagize kuko umuntu agira panic cyangwa iki agava mu bintu sero ni na trouble yahuye nazo ni rero tumenye ikibazo cyatumye babakuriya cyangwa babuku utwo twagikemura cyangwa tukabandanya tukabahumuriza bakabandanya ibikorwa ejo canke hirya y'ejo dusanga tubimenyereye cyane mu migwi y'abantu babiri canke batatu bariko barakorana birashika bakavana canke bagatandukana kuri wewe vyakira gute ukiyumva gute ejo bukeye ukumva YM Muzik ntibakiri kumwe abantu bose bavanye muri groupe bafuye swati baby swata mahera Jena Kent P 2012 duhura twavuze ati my friend nituze dufa amafaranga n'abakobwa kandi cyaraciyemo turi kumwe imyaka 12 ndacane cyane kubera ko ndamuririye inoti yiwe nta gitaho nanje hari yiza akayiga sinavyiteho ibaby ziruzuye agogo why mofi baby okay ibaby mwofi baby nziza nta baby nziza zose ni nziza nta baby nziza nambi zose ni nziza zirasa cyose kirasa sasa nuko rero yaga yes dusome ama message abakunzi bacu ariko baratwandikirana cyane cyane yuko twagiye yuko iganiro cya explosive ni kiwanje ni cyatwese ati hello my name is out ndi muyinga ewana satbi ndamushimire kabisa igikorwa kitari gito pe bro I'm your fans muraho neza satura amabuye mu mumere iyi nimero azondondere tuzovugane kandi ndamushimira cyane mwiza ya nta kibazo urayimpanzo murondera na cyane ati hello Burundi Nadine ngaha mu gihosha cyane mwaberewe cyane ubatumire kuko barashoboye jewe natanguye kuba gihe basohorana indirimbo na Alvin yitwa umufana candabona ko bashoboye hama twobatera intege kuko barashoboye cyane na cyane baza ko message yari ya YM Muzik ati mwiriwe turabasavye nabo bahungu bacu bimakamba mu bahijambo ngiruyo ntiyabumvise YM mutamukirize cyane abantu bari kamba turabaramukije cyane abariko baradukurikirana bari muhira hariya muri South Africa batoto ya Sud ndo cyane ati bon après-midi nitwa Vava mbangaha mu Nyabugete ndamukiriza abo bastare bacu ati mwubawe cyane song yanyu imeze neza cyane kabisa muriko mubikora neza Satbi ati uri gukora igikorwa cyiza cyo gushigikira abo baririmbyi bacu bashasha hama shaka kumenya umwe wese muri abo babiri bitwa bande Jenny twa Yanchi nanje ni MT niyo mpamvu twitwa YM Muzik mazina mwahaye n'abavyeyi Jenny twa Yanchi Rebel niyo mazina mwahaye n'abavyeyi yego nanje ni Kado Fisimana bon Jobel na Kado okay munyishure muzoba mukoze hama tubamenye hama ndashima cyane Buja TV mwatuzaniye twifuza guhaje wanyu sana explosive Gitega wacu Satbi na YM Muzik ico ndabasaba nuko bogira courage kugira bateze imbere igihugu cacu natwe niho twoshigikirwa gusa harakenewe akajwi k'umukobwa hama ndabasavye akapela y'indirimbo yabo
boba bakoze cyane gusa rero grand frère araberewe sana ndashaka azongabira ku kamavingi Sabingo bashaka uzobagabira ku aho kamavingi ngo karakenewe cyane aka yes n'akabantu bashushe bushushi yes bakunzi ba explosive murashobora no gutangura kudutelefona muri kano kanya nyene kugira ngo mutangure muyage n'abantu baririmbyi yes munabandanye munatwandikira n'ama message ni YM Muzik bari kumwe na Satura Mabafe nice. Unyibukije umuntu yambonye ngaho hasi tumutama wambaye ingata wambaye ingata yarabonye ugira wikorere yes hello Mambo vipi umsaza uraho? YM, let me see your hands up. Bararenze 4 kubi. Bararenze. Iriga mtama bavuga ngo usigikiwe n'ingwe aravoma. Abasabini wari kabisa. Bigende gute mtama? Barasigikiwe kabisa. Cyane gose. Urinde utwakwiherereye he? Idan kumutangasi. Witwa gute papa wanje? Igani? Dan, yes, Dan. Mwandanye mudukurikirana kuri Buja TV. Muri kino gano caca explosive ibintu vyiza gusa biguma bitse. Ego turabibona hama. Ikibazo YM vema nukuri turabishimiye gose. Uze gute? Ni bon novuga sinumva ukuntu bivuga. Ni bashasha ariko bariko baravyitwaramwo neza cane. Yes. Hama papa wacu nawe yana turamukunda sana arafasha sana. Nukuri nawe nyine avyitwaramwo neza gose. Cyane gose. Merci beaucoup papa. Sawa namwe murakoze gose. Yes, bandanye gira umunsi mwiza ni numwanya wanyu kugira ngo mushobore kwandika ama message. Nivyo ninge nari karabivuga urumva yuko yabuze uko ntabivuga nyene. Cyane. Abo bajene ni barabe bakora ama hit yabo amakolabo babanze bayahagarike. Itavuze umwe ati mwiriwe nitwa Rodrigue bampere big up abahungu bacu bimakamba. Hema people big shoutouts kuri YM na Satbi mbariza Satbi ko yoshobora gufasha songwriter mu kumwinjiza muri game. Biri très important noze gusiga nimero yawe turakurondera kuko muri music kera twe tukiza muri music twagira ngo muri arandika aka melody akira byose ariko music iratandukanye kira muntu wese afite department yiwe avuga ati wari lyrics melody uzana ibishinwa uzana iki so turakeneye rero muri Empire umusongwriter mwiza yandika ibigezweho nganzo cyanda kurondera. Yes urumva ko akazi kabonetse mgeho bikora neza n'abandi bose bamufise ibintu mushoboye muze muri turano barinzi kugira abandanye babafasha. Sometimes usanga abana bakeneye usanga hariho n'ibintu mushobora guterera kugira ngo ibintu bandanye bigenda neza. Yes ni explosive muradutelefona muratwandikira arakabazo mushaka kubaza Sabi turi kumwe na Sabi nkuko mubibona turi kumwe na YM Muzik ndanabutsa control yindi yuko indirimbo komsa ni indirimbo ya YM Muzik featuring canke bari kumwe bafashijwe na Sabi ni indirimbo muri kano kanya iri ku rubuga rwabo rwa YouTube rwa YM Muzik iri kirabikora neza iri kirabyifata neza cyane mushobora kugenda mugabandanya muryohererwa ku masanamu meza ku kanovera k'umuziki kadasanzwe ni indirimbo muri kano kanya nibaza ko Barundi n'Uburundi dushobora kunezererwa no indirimbo vyongere ko ni indirimbo imeze neza cyane icyubaba cyane gose cyane ati murakomeye hama ni yesalo Allo yambu cyane sawa na mahoro muri bande mutwakuye muri he bamuchama kuri pancarte murababanyi ego na cyane nyibutsa akazina muto inde Kiki Chérie witwa chérie ugize ngo iki gamsa ugize ngo witwa gute gamtama kazi Kiki okay Kiki Kiki allo Kiki
twakuzaniye Satbi na YM Muzik baturamukirize ndabaramukize ndahita kubwira abo ba YM kukazi indirimbo yabo yarakuryoheye cyane rwose ndiko ndayiga ariko noyifata uyigejeje hehe twumvisha aho ugejeje mu kuyifata aho ngejeje twagiye uririmbe twumviriza aho ugejeje aho utarageza turagufasha muramfasha turagufasha twagiye yanyereye ati hayi murakomeye hamani Muzbi Mil Gang nkabamba mu ruziba ikintu nobwira Satbi nakomerezaho uyu mutima wo gufasha ni bon gusa imyidogo ni myinshi ku bafana biwe ngo bamwandikiye ntiyishura ivyo biri mu bituma atakaza abamukunda kandi si fresh ariko yubahwe je imbuga zanje sigenda zikoresha zibisano bazikoresha that's why yes kandi uko biri kose je nibaza yuko ato kwishura message bose no bivamwo ntiyo bivamwo bari benshi ariko baramwandikira nkaho usanga uyu yidoga yaranditse yambu muze muri hangana maybe ari ciyumviro kirashe gifadika kimeze neza barashaka kutwandikira muri explosive mukatubwira ati muzoturondere Satbi mutubarize kino kintu ari kintu kigaragara ko gifadika maybe Satbi ko rafise ibikorwa byinshi mufatira twofuma turondera ico bita management yiwe canke team isanzwe imufasha kugira ngo ibikorwa vyo bandanye bija kure tukamushikiriza ubutumwa abakunzi baba bamuhaye sino ari ibintu vyo kuramukanya n'ibiki usanga bafise umwanya muto y'ibano baririmbye kugira ngo mushobore kuyaga yes Satbi baguma bamuterera ivyiyumviro cyane ati Satbi hariho abapeti bino buja bafise talent zabuze mu manager urabe bikunze ubatumeko urabe ko bokwinjiriza amasazi menshi ja ariko no musisi managing aba artist ahako ndabafasha aho bageza ya tibite mumeze neza mwese hamajeni yitwa Lusana nkabamba mu Ngagara quartier 6 hama nagomba kubashimira ku ndirimbo iraryoshe cyane nagomba kugusaba Satbi collabo yindi ndirimbo sinaza ko yapfuze neza icyo ashaka bazokora ashaka kumusaba collabo yindi ndirimbo Jean yindi collabo ashaka kuririmba shaka indi collabo na YM sinza ahubwo ngira ngo niwe ashaka collabo ashaka gucana ngarongika vesi ryawe turyumvirize na nice yeah sinzi ko twotumikira abakunzi ba Explosive magaye batubwira ati YM Muzik mudufashe mutugirira kapera y'indirimbo komsa bari babisabye mu message nibaza yuko twobatumikira yes la 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 vazi cheka mama sogea karibu nami ebu kuja tucheze c'est ça one more time komsa Mia Isawe my painkiller Floriga sunshine Mona Lisa kala yangu I will never ever let you down baby bailando mama nitakupenda as always oh na 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 no you know me Joe mama homie yeah tabotea prize mutima ngo nizanze kunzira ntamenye undi umuntu nkawe nitabie from above ukuteye bebe nimezidiwa nono c'est toi mon chéri c'est ça comme ça chéri nana uruwambere mama tunakufana sana la 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 boy vazi cheka mama sogea karibu nami ebu kuja tucheze c'est ça we are on TV guys no come on man bashaka kutwicisha umunezero nibaza yuko muri kano kanya kugira abakunzi ba Explosive ndabagezizi niko bareha simave ndabaryohera cyane ngo bibagire no gutaha reka bano bakunzi bacu twari kumwe muri kano kanya mumfashe dusezera abakunzi ba kino kiganiro yes
gato imbanze nsome message nka zibiri bari bamaze kwandika. Yes. Sinjani Deni Yes. ati hey Buja nashaka kubabaza igituma Q-Baba aberwa gusumba aba invite banyu. Ako nakademu kiwe. Hama nashaka mubwire message. Umva. Ako nakademu kiwe. ahubwo Ababebi bacu muri yemu dushime natwe. Q-Baba arafise umuntu atuma ati uze kwandika ndetse araguca Gusa yaciye agaruka antuko uyu akademu kiwe barashobora kuba bagahurira ko na Sajbi. Ati hama nashaka mubwire Sajbi ahanura ba big artist bagenzi we hakuza bararirimba indirimbo zitakirimo akanovera nkako bari bafise ubwa mbere baze bige uko boza baragura ama text and melodies ku bana bagishushe bafise inspiration nyinshi zo kwandika. Kuko biratahuritse ko umu artiste yamaze gutangura gutera imbere biragorana ko asubira kuronka inspiration vyoroshe kubera baba bamaze kugira akazi kenshi murakoze. Ibyo nivyo cyane. Ngirero baravyumva sinkwega intamba ariko baravyumva je narabitanguye sigaye wirinda muri no misi cyane Sabi nta bintu byinshi ushaka urabona ndakwibira akabanga abo hakurya industry yabo muri no misi harimo induru nyinshi kandi baciye basubira inyuma sinabyubona ntushaka nawe kwica akarere sasa twegeye twari dufise induru bo bariko barakora reka twe dukore rero igihe muri batera induru ubona cyo tu Kandi burya ngo n'amafaranga ntakunda induru. Aka kantu bavuze karakaze, aka kantu karakaze je nakumvise kandi kari mu ubwenge bwinshi. Abantu batugwa turi mu rugamba nibo bavyumva. No, thank you so much brother man.